Ibihe vyiza kuri mwese nivyo ndabipfurije banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu ya ICTV bashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye bivugwa irya nino, amakuru avugwa mu vya politike n'umutekano, aho tugenda turabashikiriza amakuru menshi abavugwa cane. Nizere ko aho muri irya nino hatandukanye mumeze neza. Tubazaniye amakuru yihuta n'amakuru ari kuvugwa mu vy'umutekano na politike. Ano makuru yacu haraza kugaruka ku nkuru zivugwa mu butegetsi, ku makuru twatohoje mu masoko yacu atandukanye ndetse n'ibindi vyinshi vyagiye biragarukwa ko mu binyamakuru biba vyatangajwe ku mbuga ngurukana bumenyi n'andi makuru menshi aba yagiye aravugwa. Nizere ko wamaze gufyonda kuri subscribe. Zimwe mu nkuru zidasanzwe ziri kugarukwa ko cane tuzitangurire kuri no nkuru ivugwa muri Rugombo, aho hari umudandaza w'igitoro yiciwe muri Rusizi. Igitoro kirabandanya gukora ibara mu gihugu c'u Burundi. Uyo yishwe yoba yishwe nande, yoba yapfuye gute? Amakuru twamenye avuga ko ikiziga ca Rishari Dusabe carobwe mu ruzi Rusizi kuri wa kane, ni ku mutumba wa Mparambo ya kabiri muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke n'uburaruko bushira uburengero bw'u Burundi. Umugabo yikekwa ko ari we yamwishe yarahagaritswe ashikirizwa igipolisi. Musitanteri wa komine Rugombo asaba abanyagihugu bashavuye kurindira ibizova mu matohoza kuri ubwo bwicanyi kugira nyene ntibihore uyo yabiciye uwabo. Uwazwi nk'umudandaza w'igitoro Rishari Dusabe yishwe mu gihe yaragiye muri RDC kugura igitoro akijabukane mu Burundi ku bw'amasoko yacu. Ashitse hagati y'uruzi Rusizi uwo ariko aramujabukana yaramwishe aca ata ikiziga ciwe mu mazi y'urwo ruzi. Ivyo bikaba vyiganwa n'abanyagihugu. Bemeza kandi ko uwo ariko aramujabukana yivye ivy'uwo muhisi yari afise harimwo amafaranga n'amatelefone ngendanwa. Igihe twatabazwa abantu benshi bari mu gashavu baragiye kuraba uwo yamujabukanye kuko bari bazi ko ari we yajanye na Rishari, iyo hadaseruka igipolisi bari kumwica. Ivyo vyiganwa n'ababibonye. Uwo mugabo yarahagaritswe ariko aranabazwa n'igipolisi ko bwa musitanteri wa komine Rugombo. Gilbert Manirakiza asaba umuryango w'umuhisi n'abagenzi biwe kwihangana barindira ibizova mu matohoza. Mu mezi 3 gusa abantu batari munsi y'indwi barishwe muri ubwo buryo nyene. Abanyagihugu bo muri Cibitoke bamenyesha ko abantu benshi bagiye mu rudandazwa rwa magendo rw'ibitoro kuva ico kidandazwa kibuze mu Burundi haraheze amezi menshi kugira ngo baronke igitoro. Abadandaza bajabuka Rusizi bakaja kukirangura muri Republika Demokarasi ya Kongo bakakidandaza ku giciro kiruta kure icashinzwe na leta. Ubuheruka abaserukira intwaro muri Uvira mu ntara ya Sud Kivu ihana urubibe na Cibitoke bari babujije abo badandaza b'ibitoro babicisha mu Rusizi rugabura ivyo bihugu bibiri vyo mu karere k'ibiyaga binini imbere yo kwisubirako. Hari ibiriko biravugwa mu butegetsi. Tuvuye kuri iyo nkuru yo mudandaza yishwe, hari kunyinyurana kudasanzwe kuri mu bihangange. Twababwiye ko inzu iriko irasha hagati y'umukuru w'igihugu n'umushikiranganje we wa mbere Gervais Ndirakobuca, ariko siwe wenyene kuko n'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo nawe ntariko aravugwa ko amakuru meza. Hari inkino za Nkurunziza Cup, aho bamwe bibaza ko ico coba ari ikimenyetso cyo kubura umutima wo gukunda igihugu kuva ashika ku burongozi bw'umugambwe CNDD-FDD. Reveriyano Ndikuriyo yarazungurutse mu gihugu cose ariko arigisha urwaruka rw'uwo mugambwe harimwo abana kugira ngo asuzume neza urwo rwaruka. Yaciye atanguza ihiganwa Nkurunziza Cup. Iryo higanwa ryabereye i Makamba mu bumanuko bw'u Burundi. Ku bijanye n'uburyo bwakoze uwo mwihwezo nubigaruka ko cane cane ko u Burundi iboneza yamaho yabusigiye
abamwita sogokuru buriko rero buratemba. Ku bijanye n'uburyo bwakoze uwo mwihwezo ntabwo bigarukako cane cane ko Uburundi imboneza yamaho yabusigiye abamwita sogokuru buriko buratemba, ibintu bikaba bimeze nabi cane muri kino gihe. Ni iciyumviro ca Gahungu, akaba avuga ko ku kibuga c'abantu barenga ibihumbi 25 cuzuye abantu bambaye imipira yanditsweko Nkurunziza Cup, abantu benshi bambaye ibirato, amabotine, amakora, amakofero, ibirato vy'igisirikare kuri bamwe, mu gihe bibujijwe kuvyambara kandi kuko abasirikare n'abapolisi aribo bemerewe kuvyambara mu Burundi, nako mu murima wa Edeni. Imiduga amajana yo kwiyunguruza yavuye mu gisagara ca Bujumbura, umugwa mukuru w'ubutunzi, aho abanyagihugu bahisemwo kuza baragenda n'amaguru bivuye kw'ibura ry'ibitoro. Yunguruje abitavye ivyo birori imbonerakure, abanywanyi b'umuhari, urwaruka rw'uwahoze ari umuhari w'abagwanyi b'abahutu wabaye umugambwe uri ku butegetsi muri 2005 bivuye ku masezerano ya Arusha y'amahoro no gusubiza hamwe muri myandagaro mu mwaka 2000. Abana bategerezwa kuja gukora idefile ya gisirikare i Makamba hafi y'urubibe rwa Tanzania. Inyuma y'ico kibuga kinini mu gihugu nubwo kidakwije amategeko ya FIFA, abantu indiri ntibashoboye kwinjira kubera kubura aho baja. Biragoye cane kwiyumvira amamiliyaridi y'amafaranga y'amarundi yakoreshejwe kuri ico gikorwa. Aha ntituvuze umurwi w'igihugu ca Espagne waje gukina na Aigle Noir FC, umurwi wegukira Fondation Pax Burundi ya Reveriyano Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ibibazo bibiri vyo kwibaza: ayo mamiliyaridi ava hehe? Kubera iki hakoreshwa ayo mafaranga yose mu gihugu kiremvye? Ubwo vy'ukuri ni kwa gukunda igihugu vyama biririmbwa, ninde avyungukiramwo? Upfa kwiyumvira gusa ko ata bitaro biri mu Burundi, abanyagihugu bo mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura ahakoraniye intwaro bategerezwa kuja kukigura muri RDC, ariko amamodokari amajana agategerezwa guhurira i Makamba. Ndabaretse muharure ahubwo murabe igitigiri c'amaritiro akoreshwa. Ayo mabisi yakoreshejwe yari gushobora gusahiriza ibituro mu bice bitandukanye by'igihugu, akarusho kakaba ku gihugu, ariko hazoba gukoma amashi n'ijwi rinini ko ivyabereye i Makamba ari ikimenyetso co gukunda igihugu. Aha ntituvuze abantu isinzi baretse gukora ibikorwa vyabo kuva kera kuva kare mu gitondo co kuwa 29 Ruheshi 2024. Inzara n'inyota vyararonse abo vyica. Iyo Reveriyano Ndikuriyo aba yaraharuye ubwo buryo bw'ico gikorwa agaca abutangamwo ibitoro kugira ngo bisahirize mu kunguruza abanyagihugu, vyari kuba vyiza kandi bikaduza ibendera. Ikindi naco ni gute hitwa Nkurunziza Cup, ikintu gihuza imirwi ihuriye mu rukino rwa kivandimwe, cane cane ko umurwi umwe muri iyo ibiri ari uwo mu mahanga. Twiyumvire abo bana bamaze amasaha arenga 10 zidafunguye kubera idefile ya gisirikare. Twiyumvira abo bana bamaze amasaha arenga 10 badafunguye kubera idefile ya gisirikare yo kwibuka imboneza yamaho, izina ryiwe ryavuzwe inshuro imwe n'uwamusubiriye mu gihe hariko harahimbazwa umunsi wamuhariwe. Kuwa 18 Ruheshi ku mugwa mukuru wa politiki Gitega, aho wahoze arongoye abagwanyi yitwa Sogo n'abanywanyi ba CNDD-FDD ku mvo zo kuryohereza abahutu bazotora aruhukiye. Biravugwa ko uyo Reveriyano Ndikuriyo ashiramwo inguvu nyinshi cane
mu kugarukana ibikorwa vya Petero Nkurunziza, ariko umukuru w'igihugu Ndayishimiye nawe agashiramwo inguvu nyinshi cane mu kuzimanganya izina ry'uwo yasubiriye. Bamwe bavuga ko rwose Perezida Ndayishimiye aterekwa ivya samuragwa, kandi ko no kumwita imboneza y'amaho adashobora kubicisha mu kanwa, ahubwo Reveriyani Ndikuriyo akaboneka nk'aho ari we ahanganye nawe, kuko aho agiye hose ico avuga cose aba avuga Petero Nkurunziza, ariko ntuzokwigera wumva Perezida Ndayishimiye avuga Petero Nkurunziza mu kanwa kiwe, aho bamwe n'abandi babona ko ibi bintu ari ibintu bidasanzwe. No ku munsi wahariwe kwibuka Petero Nkurunziza, umukuru w'igihugu yaravuze inshuro imwe yonyene Petero Nkurunziza, ibintu vyatangaje abantu. Biboneka ko Perezida Ndayishimiye bimwe muri ivyo bikorwa abijamwo ku kubura uko agira, canke se kwanka ko abantu bamenya icuka kibi kiri mu ndongozi no kunyinyurana kuri hagati yabe na Reveriyano Ndikuriyo. Dusimbire gato i Gitega, aho hari umuntu umwe yanyurujwe aranaborezwa igufa n'uwujejwe intwaro ku rwego rwo hasi afatikanije n'imbonerakure. Asumani Rwaso w'imyaka 32 yaranyurujwe, mu nyuma arakubagurwa n'umukuru wa karitsiye Yoba i Gitega, umugwa mukuru wa politike w'u Burundi, afatanijwe na zimwe mu mbonerakure abanywanyi bo muhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ivyo vyabaye kuwa 22 Ruheshi guheze. Amasoko mu ntwaro amenyesha ko uwo mukuru wa karitsiye n'imbonerakure zine bahagaritswe kuwa 27 ku mvu z'amatohoza. Kubwo ababibonye, hari hafi isaha 2 z'ijoro aho Asumani yanyuruzwa na Jimmy Kwizera. Amakuru umukuru wa karitsiye Yoba yaciye ajanwa mu kinogo kiri ku kibuga c'indege ca Magarama, ahitwa ku Idodero, aho gukubitira abantu. Akaba yarakubiswe cane n'imbonerakure, bikaba bivurwa n'ababanyi uwakubiswe. Rwasa avuga ko yakubiswe mu kiringo c'amasaha 3 n'imbonerakure. Irindi soko rivuga ko yagirijwe gutunga ikigwanisho. Igipolisi n'imbonerakure baragiye kumusaka, ariko nta na kimwe bahatoye. Abapolisi n'imbonerakure nta na kimwe batoye iwe co mufatisha, niko amasoko yacu avuga. Asumani Rwasa yagiriza imbonerakure kuba zaramwivye amafaranga imiliyoni n'ibihumbi amajana 700 hamwe n'amatelefone ngendanwa mu gihe bariko baramusaka. Umukenyezi wiwe Nicerate Nkurikiye akaba avuga ko vyabaye ngombwa ko ajana umugabo wiwe Asumani Rwasa kw'ivuriro kugira ngo avurwe, kuko yari aremvye kandi yataye ubwenge, afise n'ibikomere ku bisusu, niko ayo masoko atomora. Uwo mukenyezi w'imyaka 30 aturuka mu ntara ya Muyinga mu mpanuka bushira ubuseruko, asaba ko abakoze ubwo bubisha bacirirwa urubanza ku mabi bakoze. Kuwa 27 Ruheshi 2024, umukuru wa karitsiye Yoba Jimmy Kwizera n'imbonerakure zine barahagaritswe bajanwa gupfungwa. Amakuru twaronse yemeza ko wajejwe intwaro apfungiwe mw'ibohero rikuru rya Gitega. Abandi banywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD barahunze, bakaba bakironderwa n'igipolisi. Umushikirizamanza wa Repubulika mu ntara ya Gitega yaragiye gutora uwo yakomerekejwe kugira ngo aje kumwereka aho hantu bakubitirwa hitwa ku Idodero. Yavuze ko ryari rya mbere yumva havugwa ico kibanza. Kuri uwa gatanu naho, kuwa gatanu Mukakaro, userukira umurwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka ka zina muntu nawe nyene yaragiye kuraba Asumani Rwasa kugira ngo abone uko amagara yiwe yifashe inyuma y'agatotezo yakorewe, ibintu bibabaje kandi biteye agahinda. Hari ibintu biriko biravugwa mu matora yimirije imbere mu Burundi, mu gihe bamwe bavuga ko badashobora gutora umugambwe CNDD-FDD kuko ataco wabamariye mu gihe cose umaze ku butegetsi, ahubwo igihugu gitera gisubira inyuma.
hatanguye kwibonekeza rero ibitameze neza ndetse no kujuragiza no kugomba kwiba amatora. Bigitangura ishirwaho ry'imirwi ikukira seni iratanguye kwiyamirizwa. Uwurongoye umugambwe Frodebu mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi arababazwa nuko igenwa ry'abagize umurwi seni ritashizwemwo bose. Ishengero Katolika ntiryaserukiwe, ariko uwurongoye umurwi seni we nta ngorane abibonamwo. Kuba atawuserukira ishengero rya Katolika mu murwi sepi mu ntara ya Gitega ngo birateye impungenge uwurongoye umugambwe Sawanya Frodebu. Umugambwe wa Melchior Ndadaye yari yatowe kuba umukuru w'igihugu acagandagurwa kuwa 21 Gitugutu 1993, amezi 3 gusa inyuma y'itorwa ryiwe. Umukuru w'igihugu umukuru w'umurwi seni yarerekanye urutonde rw'abagize umurwi wigenga ujejwe amatora mu ntara ya Gitega kuri uwa 3 wa 10 Mukakaro. Kubw'indongozi y'umugambwe Frodebu muri iyo ntara sepi ntirimwo bose kuko nta n'umwe mu bayigize aserukira idini rya Katolika. Ku ruhande rwiwe umukuru w'umurwi seni Prosper Ntahorwamiye abona ko idini rya Katolika riserukiwe cane ko nawe nyene ari umukatolika co kimwe n'icegera ciwe. Umurwi ujejwe amatora uriko urashiraho ibisata vyawo wisunze indinganizo nshasha izokoreshwa mu matora y'abashinga amateka mu mwaka 2025. Mu ntara ya Rumonge hari imbonerakure zine zarengutse mu rubanza rw'ikibiriraho zarengutse mu rubanza rw'igitero c'igipanga cahitanye umuntu Janvier Ndereyimana w'imyaka 24, Adolphe Kwizerimana w'imyaka 20, Fulgence Irankunda y'imyaka 27 na Samuel Nzoyihaya umwana w'imyaka 17, bose abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD. Imbonerakure bararengutse imbere ya sentare nkuru y'intara ya Rumonge ubumanuko bushira uburengero bw'u Burundi mu rubanza rw'ikibiriraho kuri uwa 4. Barakurikiranwa ku gitero cakoreshejwe igipanga cahitanye umwana w'umuhungu w'imyaka 12 mu mpera z'indwi iheze. Umuvyeyi wiwe aracari mu bitaro. Abo bike kuko ari bane bose bari bafise abababuranira babiri. Uwo muhungu akiri muto yari afise umuburanyi umwe, yari afise umuburanyi wiwe. Baburanye bahakana icaha, baca basaba ko bahabwa umwanya wo kuzana ivyabona bibakurako icaha. Sentare yaremeye ibyo basaba. Urubanza rwungururijwe kuri uwa mbere. Urwo rubanza abo banywanyi bane b'umuhari urwaruka rwa CNDD-FDD bakurikiranwa ko rwabaye mu mpera z'indwi iheze. Umuhungu w'imyaka 12 yarishwe, nyina wiwe nawe arakomeretswa n'igipanga. Nyina w'uwo muhungu yicishijwe igipanga aracari mu bitaro. Abo bikekwa icaha bakaba bapfungiwe mu gashiro k'igipolisi ca Rumonge. Ikindi naco umuntu amaze kubona ngaho